Bakunzi ba Ndaho TV ndabaramukije ndabahamwiriwe bivanye naho muherereye uko musanzwe mwimenyere ko Ndaho TV igendera abantu ku mirimo yabo itandukanye. Uno munsi tukaba tugiye kuraba umutama ngaha kugira ngo atuganirire atubyagire vyinshi kubijanye n'ubuzi bwiwe akora. Mutama ndakuramukije. Gake cyane. Ego Mutama tugusanze ngaha tubona tundushi dutandukanye mbega bakwita gute? Nitwa Ngendahoro Fredina. Ego arakazina bagutaha akazina bagutazire ivanye n'umwuga wo gukora canke n'ivyo ukora. Nkora ibirato nkongera nkarangisha ibyazimiye n'ibyatakaye. Urarangisha ibyazimiye n'ibyatakaye. Baca bakwita gute none? Je nitwa Kiramangura. Kiramangura igiki? Yego. Igiki kimangura gamute? Ikintu kimangura. Iyo umuvyeyi azimije nk'umwana wiwe hanyuma umugabo ari ku kazi yatashe ukumva umupfasoni ngo umwana yanzimiriye ko akubanza kumwabize ko fatika ndakumangura mbanza unyereke iyo umwana ari imbere yuko unganirira neza. Ako kazina reka Kiramangura kaca karafata n'ubu rero aho nciye hose yaba umwana yaba ukuze avuga ati Kiramangura kirabamumura abaje kiramumura rero kubera iki umugore apfanisha avu iyo umugabo avuze ati ndakumangura yarumva yamumangwe yamukubise ikofe ryo kumwereka ko nta kintu ari karakora ico yacunga yarujya mwana nyine Imana yabahaye none gushika ubu yazuba umwana yataka bemeye kwikoca kugira bakore ku mufuko baje kurondera wa mwana wabo bagenda kaniga ati mugabo we wa mugore we ntuzeje umwana kaboneka ntusubire kuzuba urumva rero umwana abonetse baca baja mu ruhongore mu nzu umwana bakamwarika bakamufata neza atangorane ntikibaki kimumango uyu mwana baze kuboneka manguye umwana aca twenga mu bavyeyi nabo bakaca banezerwa Kiramangura kikaba kigiye ku ruhande none muta abantu benshi rega aje uri kuratembera umuntu bavuze ngo Kiramangura ntabagivuge ko tariko bakitahura ukundi oya iyo kimangura naco ikimangura kifise sobanuro kikamenya n'ishikiro yacu ico nyene kidusigurire neza ico nyene kimangura iyo kitamanguye mu rugo umutekano gumari wa wundi Mutama Kiramangura ego kora mufuko rero wikore mu gahogo tuzanire ya firimbi umere nk'urangisha nyene kugira twumva ingene bigenda nico cari gikenewe Kiramangura kiramomora abari kure ntibayaga irangisha rirabandanya mu babanyi mu kibano mu barengana n'ahandi uyu mwanya niho ngeze umuvyeyi ashobora kuba yaratoye umwana w'umwigeme akwijije imyaka 2 n'inusu akaba yazimiye kuvejo isa 8 n'inusu uwotora uyo mwana yambaye akajipo ka karokaro agapira kabre uwo mutora yo mushikana muri kate c'ibitoke kwibarabara rya 11 ku nomero 56 agashimwe karategekanijwe kuwotora uyo mwana murazi kata munyagihugu agitorera ubusa ivyo birazwi uwo mutora yo mushikana ku nomero 66 kate c'ibitoke agashimwe karategekanijwe kuwotora uyo mwana murazi kata munyagihugu agitorera ubusa ivyo birazwi akazina ko uyo mwana akaba yitwa Odeta kaze muri benshi kuwotora uyo mwana agashimwe karategekanijwe Kiramangura mwamaze kumwumva rero Kiramangura ni Kiramangura turabona ukora ako kazi ko kurangisha ugafadikanije n'uyu mwuga twagusanze ukakora wo gushona mbega ino myuga wawe kari ibiri bona ikumari yikira kubeshejeho hari ikimaze kumarira mu buzima bwawe uvuga ati kinda cishimira ndagikora mu buzi bwanje akazi kanje karambeshejeho sinigera ndakakengeraho ndakagaye
yaba gushona ibirato, nta muntu nsega kandi ntawe niba, karampa imfungurwa ndarira nkakesha, yaba kurangisha minywa n'amakungu hirya no hino, nkarangisha umwana wase murundi nkamutora, nkaba ninjije ijwi imbere y'Imana ko uyu munsi ndawurengeje. Ego akajambo kanyuma kuba ariko baradukurikirana kuri Ndaho TV. Ndashimiye OTV, Ndaho TV, Naho TV, Ndaho TV, Ndaho TV. Ndashimiye Ndaho TV ko untu watugendeye, nongera nkengurukira nabo bariko baradutega amatwi. Umuntu ashobora kuba atakaza afise yo kwegera akazi, nta kazi kagayitse kahaba. Ako kazi kose ubona karateza imbere umuntu iyo akuye amaboko mu mpuzu agakora. Kizire kunenga mugenzawe ku faranga yiciriye ngo ico mpa nkazimukora mu mufuko, nka no musi nkabona ko norarandariye. Banzuze kukoboka, ubanzu biri yashu na utera imbere nk'abandi. Ego nshimira mwebwe mwese mwariko murakwirikirana kino kiganiro guhera ku ntango gushika hano tugisoreje. Ndabifuriza kubandanya muryoherwa musosegwa n'ibiganiro bica kuri Ndaho TV. Murakoze.